Ejo ku munsi wa gatandatu niho imigwi ya Dinamo na Cape Town Tigers yatana mu mitwe. Urwo rukino rukaba rwari ruhimbaye, umugwi Dinamo akaba ariwe watahukanye intsinzi, aho Dinamo yatsinze amanota 86, hanyuma Cape Town Tigers nayo igatsindwa ku manota 73. Muri urukino rero Dinamo ikaba yavyifashemwo neza. Aho biruko rero hari habaye ingorane yerekeye imyambaro bari bambaye. Kuri iyo myambaro canke izo mayo bari bambaye hari handitseko ijambo ngo Visit Rwanda. Iryo jambo riri mu rurimi rw'icongereza ariko ni ijambo risiguritse, riravuga riti temberera Rwanda. Kubera hariho imigenderanire mibi hagati y'Uburundi n'u Rwanda, iri jambo ryahavuye ritera ingorane. Abakinyi b'Abarundi baca bakina barinyegeje, habanje kuba impari nyinshi. Bakinye baratsinda, mbere abantu batari bake barabakeje kw'iyo ntsinzi. Mu nyuma rero abari bateguye urukino niho batavyihanganiye, bavuga bati ntimushobora kubandanya gukina mudakurikiza amategeko y'inkino. Bati mutemeye gukina kuri mayo canke ku mpuzu zanyu hatabonetse ko iri jambo Visit Rwanda muca mugenda. Niho guca bikomera, Igitega naho bababwira bati ntimuhirahire ngo muzambare. Naho Dinamo yari yatsinze niho guca rero bayitera forofe. Iyi forofe rero bayiguhaye ni igihano kibi. Bivugwa yuko umara imyaka 5 udasubiye mu mahiganwa, ahubwo n'ugusubiramwo utegerezwa gutanga amande manini. Ko rero naho biruko, reka turabe inkomoko y'iri jambo Visit Rwanda ryaraye risubije inyuma abakinyi bacu. Iri jambo Visit Rwanda canke temberera Rwanda, iyi ni projet imwe mu maproje ya RDB. RDB mu majambo yose ni Rwanda Development Board. Kugira ngo mutahure neza insiguro y'iki kintu ca RDB, nimufatire kuri ADB canke Agence de Développement du Burundi, ikigo gishinzwe ivy'iterambere ry'u Burundi. Iki no mu Burundi ni gishasha, iki rero casubiriye API benshi niyo bari bazi. Mu Rwanda rero naho citwa RDB canke Rwanda Development Board. Visit Rwanda rero ni umwe mu migambi iki kigo cihaye gukora. Ubu n'umugambi ukomeye cyane, umugambi wo kumenyekanisha igihugu c'u Rwanda mu makungu. Igihugu c'u Rwanda cashizemwo imitahe myinshi muri uyu mugambi. Muzosanga ku mpuzu z'abakinyi bamwe kw'isi handitseko Visit Rwanda. Iyi ni nka jeze ya ekipe ya Arsenal, murabona ko handitseko Visit Rwanda. Kugira ngo ekipe nkiyi izwi kw'isi bakwemerere kwandika ko ngo Visit Rwanda, ntimwaba mwiyumvira yuko bitaba vyagutwaye amafaranga atari make. Nukuvuga ngo igihugu c'u Rwanda cagiranye amasezerano na ekipe ya Arsenal. U Rwanda rubariha amahera kandi murumva yuko atari make kugira ngo bagwamamaze. Ivyo niyo vyose murazi yuko isi yose iraba Arsenal. Ndazi ntakekeranya ko kw'isi yose bazi Arsenal. Tubanze tuvugana akantu hagati yacu, ndazi yuko abanyarwanda batavyumva. Naho vyoba bishika ukaba wanka urukwavu, ukaba wanka urunuka, ufuma wemeza ko rwihuta, ufuma wemeza ko runyaruka. Ibi bintu rero u Rwanda rwagize, iyi ni politike yo ku rwego rwo hejuru. Ibi babigira bakoze ibiharuro bisara. Dufate ko bashizemwo umutahe w'imiliyoni 100 z'amadolari.
izo miliyoni 100 z'amadolari bakabwira umugwi wa Arsenal bati twamamaze aho muzoja hose aho muzokina hose muzobe mwambaye impuzu zanditseko Visit Rwanda. Voilà, ayo n'amasezerano bagiranye. Mugabo nabo bakaba bakarikiye bati okay, isi yose izoba iriko irabona u Rwanda. Umuntu wese azoca agomba kugira makenga canke kugira amaziko yo gushakashaka ico kintu Visit Rwanda ku rubuga rwa internet. Kibonye wese acagira ati ico kintu ni giki, agacaja kuri internet akandika Visit Rwanda. Reka ndabereke rero ibiba biri kuri Visit Rwanda. Iyi Visit Rwanda ni na website, no kuvuga ngo ni irembo bacako kugira ngo babone ivyo Rwanda rukora, ivyo Rwanda rutunze, ivyo Rwanda rwamamaza. Ibijanye n'ivya mukerarugendo, ingene bakira abanyamitahe, amahoteli ariho, ibintu vyinshi. Ugasanga bashizeko amafoto y'igitangaza, sinzi ukuntu babifotora kabisa. Nawe we uri kurabiraba woca wipfuza kuja mu Rwanda. Aha ndiko ndabereka ivyo nakuye kuri site yabo. Barerekana bati uje mu Rwanda uzogira gasiporo, ugire Tour du Rwanda. Uca ahantu heza. Bati turafise ahantu hasayangana ho gukinira. Abakinyi ba Arsenal bakina bambaye Visit Rwanda. Ndabona bafitaniye amasezerano n'umugwi w'umupira w'amaguru witwa FC Bayern. Paris Saint-Germain murakunze kuyumva. Abo bakina bambaye Visit Rwanda. Eka ibintu byose biteye igomwe bafise bikaba biri kuri iyo site. Mwende majambo babigira bakarikiye bati dutanze imiliyoni 100 z'amadolari. Bizobonwa nabande, bizobonwa n'isi yose. Bati natwe tuzoja turonka umuriyaridi w'amadolari. Aha rero niho akajede kari. Voilà, nico gituma nababwiye nti iyi ni politike y'uko rwego rwo hejuru bagenzi. Umva ngo Visit Rwanda, ngo nawe wocugira ngo Visit Burundi, bigaca bishoka bikunda. Oya, aha harimo imitahe minini cyane. Rero nico gituma navuze nti aha ndazi ko atabanyarwanda bariko baratwumva, turiko turavugana twebwe twenyene nk'abarundi. Urabona abandi bantu ingene bakora imigambi iza guteza imbere igihugu cabo, natwe gategurwa ya migambi yukuja kubaka amazu hanze y'igihugu, kuduza ama etage gusa. Politike y'ukwirundaniriza ko turayizi, ivy'igihugu ntutubaze. Mbwire nka twebwe muri kano kanya natwe tuvuze duti dukora iyi project tugire Visit Burundi, ibintu bikimeze nkuko bimeze. Twavuga ngo ni mutembere kuri Mizeviva, twavuga ngo mutembere hehe kuri Source du Nil. Ubu ni mumbwira ahantu twavuga ngo ni mutemberere hatasivye. Twavuga ngo ni muze murabe igisagara ca Bujumbura ingene giteye igomwe. Muri buka ikigwa duheruka gukora. Bo reka ngeze ngaho ivyo ngovye kuvuga mwavyumvise. Impuzu cafuye nkimesurirwa mu muryango. Kandi ntiwanka konka nyoko ngo nuko afise amahere. Ibi rero byo kwamamaza murabona yuko n'ayandi masosiyete akomeye kwisi yamamaza muri mwe n'ubu buryo. Murabona Amazon, murabona Coca-Cola, murabona Universal. Aho umuntu wese abonye Amazon acagenda kuri internet akaraba ati mbega ico Amazon ni giki, ico Coca-Cola ni giki, ico Universal ni giki. Ituma udashobora kwiyumvira iterambere muri bino bihe udafise internet kwiye, utazi ubuhinga bwo kwamamaza. Reka ngaruke rero kuri babakinyi bacu baraye batashe kubera base kwambara impuzu zanditseko Visit Rwanda. Iri higanwa barimwo yitwa BAL. Murana yuko n'umukuru w'igihugu cacu yanditse ngo BAL ya 4 yariko arakeza aba bakinyi. None BAL ni iki? BAL bisigura ngo Basketball Africa League. Umva nico kintu categuye izi nkino muri Afrika za basketball. Ngo Visit Rwanda is a founding and a host partner. Nukuvuga ngo abanyarwanda bari mu bayishizeho, bari mu bafondatere bayo, kandi akaba ari nabo bayiteguye, akaba ari nabo batumiye abazoza mwizo nkino. Nukuvuga ngo ihoteli uzoshikiramwo, amatike y'indege, vyose bazokumenya. Aho Visit Rwanda irimwo.
mvuze visit Rwanda mwumva u Rwanda. Rero ukuntu bari kugenda ku butumire bazi ko Rwanda rwabatumiye, bazi yuko bashikira mu vyateguwe n'u Rwanda. Reka mvuge nti u Rwanda rurimwo kuko twabonye yuko rurimwo nyene, mugafungura bo amahoteli atarimwe muyirihira, hanyuma ugasanga barateguye impuzu mwambara, bashizeko ibimenyetso vyabo, bashizemwo imitahe yabo, hanyuma ugaca uvuga ngo jewe sinshobora gukina nambaye izo mpuzu zanditseko visit Rwanda. Mana yanje ntiwumva yuko bagabo ubu barenganije? Ntiwumva yuko uri kurashwana? Oya vrema tuvugisha ukuri. Ndabaha akarorero basi, dufate yuko ugomvye gukoresha igiteramo, uciye ugenda muri Leo canke uciye ugenda muri Econet, uti ndagomba ubufasha bwanyu, bagaca baguha sponsor. Uriko uragira igiteramo uzogira uti okay, abasponsorije iki giteramo ni Leo na Econet sinzi nabandi. Kawiyumvira baragusponsorije, uciye uvuga uti jewe ibimenyetso biranga Leo na Econet ntavyo nshirako. Ntimwumva yuko ubushaye kuwagufashije, kuwaguhaye. Rero ivyo abakinyi bacu kugira ngo basezeregwe vyagenze uku, bagomvye gukura ibimenyetso ku mpuzu bambaye z'abantu bateguye ivyo bintu kandi bari mu babishinze. Gituma bavuze bati mutemeye gukurikiza aya mategeko yacu nimugende. Voilà, nuko rero wampaye inka. Rero murabona yuko inkino bazishizemwo politike. Rwanko Uburundi bufitaniye n'u Rwanda babishizemwo politike. Ubu mu nkino z'amaboko bakubiswe forfait. Mwiyumvire, mbega hamwe visit Rwanda yoshira umutahe mwitunganywa ry'umupira w'amaguru, naho Uburundi naho bwoca buvuga buti ntitujamwo. Yandi majambo, zaba inkino z'amaboko zaba inkino z'amaguru ziciye zihagarara. Indoto z'urwaruka urazishe zose. Ndabira nk'aba bajene bagomba baduze kariyere zabo kandi bariko baravyifatamwo neza, baziga kazoza keza imbere yabo. Ariko raba urwanko ruri hagati y'u Burundi n'u Rwanda rurabakwegeye. Ubu indoto zabo zibaye futi. Raba rero hamwe bavuga bati urwaruka ruriko rurahunga u Burundi, nta handi biva ngaha nyene. Tumvire nk'aba bapeti ugiuza wumva ngo bariko bakina mu Rwanda, ngo bariko bakina muri Kenya, ngo bariko bakina i Buraya. None wumva hariko sabo bafise? Tugifise politike dufise, biragoye yuko urwaruka goshobora gushika ku ndoto zako. Ari politike itameze neza, ivy'impano ntuharure, ivy'impano n'ubusa. Ubu aba baratashe nibimaramare n'akantu, ariko abababujije babandanya bigendera n'amajipe yabo, baravuvye amafaranga babandanya bakondora kwa kundi. Mugabo aba bagiye kumara imyaka bataja mu mahiganwa, bamwe bazoba bakukurutse no gukukuruka, bazoba bagiye mu bindi ivyo gukina bazoba babivuyemwo, bonye kuri tele bazoba bariko baragira siporo nk'abandi. Aba bariko baramererwa uku, aba bariko barafatwa uku ni bamwe bari hagati y'imyaka 18 n'imyaka 44. Basha bakaba batari ngaho muri iyo myaka basha. Mu mpinyuze iyo atacufise ntiwigaba. Nyumviririza aka kantu yemwe. Wewe uragiye uciye uvuga uti jewe sinshobora gukina nambaye impuzu zanditseko visit Rwanda. Oya. Ariko wagiriye mu ndege yabo yanditseko visit Rwanda, ntiwavuze uti kwindege rero yanditseko visit Rwanda wapi ntishobora kuntwara. Iyumvire kangahe umurundi yoba amaze kugendera muri Rwandere. Iyumvire kangahe Rwandere yoba amaze gushika i Bujumbura. Azi yuko mu ndege usanga hari yutu otokora twabo twanditseko visit Rwanda, visit Rwanda. None ucuvuga ngo nimudukureko, ngo jewe mutadukuyeko ndasohotse mu ndege yanyu. Udafise gwawe ushutwagwa niyahe? Umviriza kandi kantu. Ubu mu gutaha baza gutaha na Rwandere nyene. Rwandere niza kubasubiza inyuma. Bace babacana mu Rwanda. Mana yanje. Baha visite, mwumva yuko twishira mu bibazo akaba ari twe dusubira kumaramara.
ibi bintu vya politike itameze neza tukabishira mu bintu vya siporo, Uburundi buzofutana, impano zacu zizofutana. Iyi politike ibandanije imeze uku, abajene bose bafise impano bazohunga igihugu c'Uburundi. Umuti je mbona ibi bintu vyose byosubirwamwo, abarundi bakicara hamwe, bakigira hamwe ingorane zose zihanamiye igihugu c'Uburundi, ni mu Burundi bugasubira kwinanata ku rubuga mpuzamakungu. Kabandanya iyi politike naho yaguye ingese, tuzohava dusanga mu mpande zose twariyugaranye. Bo bagize visit Rwanda, none twani kubera iki tutotunganya igihugu c'Uburundi kugira ngo natwe dukora amasanamu meza y'ibibanza vy'iratiro, dushiremwo imitahe, hanyuma natwe twandike visit Burundi. Turakwiye gusubira kugira Uburundi igihugu c'iratiro. Sivyo gusa, tukiga n'ubuhinga bwo ku rwego rwo hejuru bw'ukuntu twokwamamaza ivyacu. Ivyo navyo twovyamamaza dufise na internet ikwiye. Nta muntu n'umwe wohamagara ngo utembere mu gihugu cacu utagira na internet. Yaza ngo connection zacitse, hariho ibibazo tubanza gutegerezwa gukura mu nzira. Ibi rero bisaba ko twobanza tukisubirako, abarundi tukisubirako, kuko tubandanije uko tumeze biragoye ko tuzoshika kwiterambere. Abwiye ntimupfe kubona handitse ngo visit Rwanda ngo niryo jambo gusa. No kuvuga ngo harimwe imitahe ikomeye. Natwe ntitwiyumvire ngo twokwandika visit Burundi gusa ngo duce tuja ngaho turarame. Bisaba imitahe nabiberetse. Kandi iyi ni politike yo ku rwego rwo hejuru. Tugifise wa mutima wo kwikumira ko gusa ibi ntivyoshoboka. Kugira amanyamatacu ufise ni ingorane. Kandi iyo umeze nka mwene uku biragoye yuko ushobora no kwicara ngo uce bugufi wigire ku wundi muntu. Ukutamenya navyo nivyo bizana ubukene. Imana nibahezagire, reka twibandanirize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atari mw'ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.